Mu kiganiro tera imbere mushikirizwa n'igisata cyo kumenyesha makuru mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano. Tumaze iminsi tubashikiriza ibijanye n'ingene amakoperative yakoze kugira abe muri 15 yabaye ya mbere mu gihugu cose, icatumye aba ya mbere ndetse n'akamaro bifitiye abanywanyi bayo. Mu kiganiro cyo kuri uno munsi tuza kubashikiriza icatumye koperative yo ku mutumba Gishikanwa, komine ya Bugenyuzi, mu ntara ya Karusi, ndetse na koperative Kanazi yo muri iyo komine nyene icatumye zibiza mbere mu makoperative agize intara ya Karusi. Urongoye iterambere muri komine Bugenyuzi aratubwira imigambi bashize imbere muri ayo makoperative. Muri komine ya Bugenyuzi hari amakoperative 27 asanzwe akiyagiye ku mitumba 27 nyene. Twashize imbere imigambi ibiri. Ubwa mbere umugambi mukuru usanzwe dukora ujanye n'ubworozi bw'intungwa canke bw'ingurube. Umugambi ugira kabiri nawo n'uburimyi kugira ngo ibyo barose nk'umwavu uvuye mu bworozi ucusahiriza mu bijanye n'uburimyi mu kugwiza umwimbo. Umwunganizi w'uburongoye amakoperative muri komine Bugenyuzi nawe aratubwira icatumye ayo makoperative biraza imbere y'ayandi. Arongera akatubwira n'ingene bafasha amakoperative yahuye n'ingorane, ndetse akatubwira n'ico bihutira gukora, ndetse akarangiza atera kama bagize ayo makoperative ingene bo kwitwara. Ego murakoze. Hanyuma ku bijanye n'ayo makoperative yabaye ya mbere urwego rw'igihugu akaja mu makoperative 15 muri rusangi nk'uko usanga twaraniye yabivuze, amakoperative twayafashije yose muri rusangi turayakurikirana muri rusangi, ariko kubera ko abantu batumvira rimwe ayo kumbure yabaye ya mbere ashobora kuba ibyo twayabwiye bitinjiriye mu gutwi kumwe guserukira mu kundi, ahubwo nyabuna bagiye gushira mu ngiro ibyo twababwiye bongera kandi baritunganya neza, mbere baranagerageza gukoresha ingurane bari barose atanyungu zabo bashize imbere, bagahagarara inyungu z'umutumba. Ingorane nyamukuru amakoperative agenda agira cyane ni yo kubura uburyo bw'ibanze, ariko turagerageza tukabasigurira yuko kugira ikoperative itera imbere cyangwa ishirahamwe atari uko iba ifise amafaranga menshi, ahubwo ari uko imenya kugera amafaranga makeya iba ifise. Rero tukanabahimiriza cyane gukura amaboko mu mpuzu, bakamenya no kuza baradodora ku mashirahamwe asanzwe akorera ngaha mu komine atandukanye, kugira ngo by'ukuri bubahuke gusaba nk'icyo no kwita intererano, kugira ngo bashobore nabo kuzamuka. Icyo tugiye kwihutira gikuru yari yavuze yuko ari gutegura ingendo shuri, nico je novuga tugiye guhagararira ko cyane kugira ngo tubagenduze ayandi makoperative yabaye ya mbere, ariko kandi twongere dusubire tubagirire ihugurwa rijanye n'ukuntu bakoresha amafaranga bashobora kuba barose. Eka mbere n'ahagiye haraba utugorane aho usanga indongozi z'ayo makoperative zagiye zitwara nabi, mbere n'ivyaba ngombwa tuzisubirize kugira ngo nabo by'ukuri nihasubira kuba irimbura ryo kuntu amakoperative yitunganije, nabo tuze dusange bateye iyindi ntambwe iboneka. Ico akama twobatera nuko kubabishoboye kubo byakundiye nabo nyene botera baje imbere kandi bagatera iyindi ntambwe iboneka, ariko kandi tukabasaba nk'imitumba yabaye ya mbere ko yo kwegera iyindi mitumba bibangikanije kugira ngo abarongoye iyo mitumba nabo babasigurire ibanga bakoresheje kugira ngo nabo bashobore gutahura. Hanyuma kandi abo byananiye nabo kandi tukabatera intege cyangwa tukabahanura yuko bo kwegera kandi
ababishoboye kugira ngo bigishanye bashobore bose kuzoshika kwihangiro rimwe iri kindi kiringo cirimbura kigeze. Duhejeje kuganira n'indongozi ku rwego rwa komine, twaciye twishikira kuri iyo mitumba, turaganira n'umwe mu ndongozi zo ku mutumba wa Gishikanwa, aratubwira ingene bakora. Twebwe kabisa ubuhinga twakoresheje subundi. Burya ubuhinga twakoresheje subundi kuko twebwe burya umuntu akena mu mutwe, akaca kena n'ivyo akoresha. Kabisa twebwe tumaze kubona izo miliyoni 10 zidushikiriye. Twavuze ati tikabisa tahubwo leta yaduha miliyoni 10 irakoze. Twaciye tuzikoresha, turatangura mbere nta nsubiye inyuma. Burya tucumva yuko twakwinjira muri koperative sangwe n'izo miliyoni 10 zitaraza. Twaciye dufata tumaze kuja hamwe, twavuze ati reka tuje hamwe turaba ahantu turima. Hanyuma hariho n'itongo rya leta tawari kararikoreramwe, twaragiye turarisaba, turabaza Coline agenda tuvugira kwa mustanteri acavuga ati iri tongo kabisa ntaco rikorera korerwamwe, reka tureye koperative sangwe ibira rikoreramwe. Turarikoreramwe rero turarima. Tumaze kurima twaciye tutera imyumbati, tumaze gutera imyumbati twagiye kurima ibigori. Ivyo bigori twagiye kubirima ari uko iyo myumbati ihari twari bwa sorome muga yari ihari. Hanyuma rero turatera imbere tuja mu tuziganya ico gihumbi twakitanguye kwiziganya iyo izo miliyoni 10 zitaraza. Turakiziganya izo miliyoni 10 twagiye kuzikoresha ari uko amaye twaziganije twari tumaze kwiguriramwe ibintu na twege bitari bike, kandi twagura ingurube kubera twari dusanzwe tuzi ko ingurube arizo zizana umwavu mwinshi cyane gusumba ibindi bitungwa byose, kandi umera ntizosumva ingurube ntisumvye umwavu inka mugabo kuba mwinshi mugabo ingurube ifise umwavu mwinshi kandi umera ucume twuteramwe ibintu hanyuma tukaronka ivyo dufungura n'ivyo dufungurira ibibondo vyacu ndetse n'ivyo twiyambika. Nka twebwe ku mutumba wacu wa Gishikanwa wari umutumba atari kumera cyane muga kabisa, aho baduhereye ubugorozi, aho baduhereye aya mafaranga imiliyoni 10 ya fonike kabisa, turafise akarusho kanini ya cyane kuko twaciye duhitamo kugura ubworozi bw'ingurube kuko aribwo butanga umwavu cyane. Kuko iyo duhitamo twararavye kugura impene, tuvuga ati impene zitanga umwavu mukeya cyane. Tuvuga ati reka tugura ubworozi bw'ingurube, nibwo bwoduha umwavu mwinshi kandi mwiza umera cyane. Duhitamo rero kugura ubworozi bw'ingurube. Tumaze kubugura twaguze ingurube nyinshi cyane kuko twebwe twaravuze ati katugura ingurube nyinshi kugira abanywanyi bose bakwigwe baronke akavu baza baratabiza indimiro zabo. Niho twaca tugura ingurube 252 kugira abanywanyi n'imiburiburi havuma hasigara bake batarose mugabo abandi baronke. Tumaze kuzigura twaciye duhererekaye turaha abanywanyi bararonka. Maze kuzironka rero ubu hanyuma tubona yuko hasigaye bakeya, maze gusigara naho twaciye duteranya amahera ajya tukotiza. Twaciye twumvikana ko twokotiza igihumbi akiboneka aca tugura ingurube kaca tuyitanga kugira bose baze bakwigwe bose. Hanyuma rero ubu cyo tugezeko kabisa, ubu umwimbo turawuronka cyane kubera uwo mwavu wavuye mu izo ngurube zavuye mwajya amafaranga baturungikiye miliyoni 10 kabisa. Ubu turatekanye kandi turaronka umwimbo ukwiye. Je nifatiyeko jewe nk'iwacu twaronka n'imiburiburi ibiro nk'amajana 2 vy'ibiharage muga kabisa, aho turonkeye izo ngurube za fonike kweri ubu turaronka n'imiburiburi turaronka ibiro amajana 6 vy'ibiharage iwacu nyene iwacu, kandi je ndabishingira intahe cyane. Kandi turashimiye na leta mvyeyi yaduhaye utwo dufaranga kugira tudukoreshe twongere twiteze n'imbere. Abakenyezi baraserukiwe cyane kuko baranavyitabiriye bakivyumva, bavuze ati kabisa titwotangwa kuja muri koperative sangwe aho hantu ntivyokunda. Baritavye cyane ku rugero ruri hejuru cyane kabisa. Oya ntamwe duhura kuko barabanje baranabisigurira n'abatama babo, bamaze kubibasigurira baravyumva. Mbere n'umuperezida wa sangwe aranatuma ko n'inama timwebwe n'utari muri sangwe akabazi ko ari umukenyezi wiwe nazi, hanyuma tumusigurire
nawe nyene avyumve yumve yuko uwo mukenyezi nubwo agiye muri koperative sangwe atari nko kuza kwiyerereza agiye muri koperative sangwe kugira azagira ico akurayo azagira akarusho ahakura. Akamo nteye abari mu yindi mitumba baba batijukiye kuja muri koperative sangwe nukuri barahomvye cane nk'abakenyezi umukenyezi watari muri koperative sangwe wewe yarahomvye kabisa. Akamono batera nibijukire baje muri koperative sangwe kuko koperative sangwe irimo ibintu vyinshi cane, kuko ubukene bwarahavuye, kuko ibintu noneho n'agashambara ubuturiyambika ntavyo kurirwa turaza kugora ngo ko turagora abashinga ntaye bacu ngo ibiki nibiki kabisa. Turateye imbere kabisa, twamaye ko tumaze gutera imbere kandi bitaranaduga cane ngo biduge cane, uturiko turatera imbere kabisa. Abakenyezi bo umuntu atari muri koperative sangwe yarahomvye, ntabwo nibaze binjire muri koperative sangwe hanyuma tubandanye dutera imbere. Turashimiye na leta cane iyo yazanye koperative sangwe ku mitumba yacu yose igize igihugu c'u Burundi. Eka n'abene gihugu bo ku mutumba gishikanwa baratubwira akamaro iyo koperative bamariye, bagatera n'akama abandi batarijukira amakoperative. None iyo sangwe rero ico ndayemerera nuko yaduhaye akavu twari dukenye ubu turakaronka. Biratandukanye nyene kuko aho mfumbira hamerewe neza kandi hateye imbere neza cyane. Ngubu nabijanye mu mwonga mu biharage vy'umwonga, nk'ibiharage ugiye mu mwonga ntiworaba. Nuvuga nti umuntu ataraja muri sangwe arahomvye gose. Naze muri sangwe twese tuburunani rumwe dukorera hamwe. Ku gatimi wanje ndamerewe neza kubera iyo sangwe kuko yampaye ico nshaka kandi ntari kupfa ndose. Tugeze ku mutumba wa Kanazi naho urongoye iyo koperative aratubwira ingene yatanguye, akatuyagira ingene bahanahana ibitungwa ndetse akanatera kama bataraje mu makoperative ko boyijukira. Ubwa mbere tugitangura twagiye nkuko leta yabidusaba, turaje hamwe dutangura kuza turakora dukoreranira turi mu migwi y'abantu 10 hama udufaranga tuza turageranya dufate dukoze turi abantu 10 wacuzana ibihumbi 3 imbere yuko bagukoreye kugeza saa 6 cyatugira konte y'umutumba tuza kuguruza muri kopeke za turaziganya dufaranga buke mpaka turagwizaho tugera ku mafaranga yaho tugeraho twogura ingurube 49. Imwe tukasanga twayigura amafaranga ibihumbi 60. Cyatogerageza kuzitanga tuzigaburira abanywanyi, twongera tuza turabandanya tushira kuri konte udufaranga. Aho twageze ahantu duca zimaze gukura turazibangura izindi abamasuguru. Niho rero twacha tugera ku rwego rw'uko umwe wese agira ahantu aronka ingurube gwiwe atakuvuga ngo arayisangiye n'uwundi. Leta nayo dufata mu mugongo ikiduha tujya dufaranga tuzosubiza ariko twaciye tugura ibitungwa vy'impene. Ubu tugeze rwego rwaho umwe wese ariko araronka impene gwiwe uko turabanywanyi 549. Ubwa mbere twashize mu ngiro integuro leta yifuza ko twokora, hama kandi abo dutwara baratuja hamwe baratuyoboka. Nico gituma n'uyu munsi mubona igeze ngaha ingene bigenda. Igitungu yo kivyaye hari ibintu vyitwa kokoreranira, ucuha mugenzawe nawe kikavyara geza kokora gacha kandi mugenziwe. Nukuvuga igihe twese tuko turi nko mu gukwigwa twokoreranira. Igico gitungwa rero cyahora icokorera abandi cyamaze kuba cyamaze guheza kuduha twese, twapanze programa yuko hazoca haba ukuzoca duhaba nabo bashasha gukurabona ingo niko zigwira ku munsi. Umuntu ari umusore mu munsi ejo usanga ari umugabo nawe ucumwiza mu wo mugambi kugira ngo abandanye nawe aje hamwe n'abandi muri koperative sangwe. Ate twebwe nta kugabura kurahaba kuko byose turacyabirabiye hamwe, kuko nta urabigira ivyiwe, kuko twebwe turacyashize hamwe kuko vyagwira vyagirante twese turamenyeshanya kandi toya tubura ko ari ibintu biri mu migwi tubikurikirana hagufi twese. Jewe cyo notera kamo abantu bataraje muri koperative sangwe barahomvye, kuko ikiva bahomvye twege vrema gendavye nk'iki gitungwa mfise jewe nagikuye mu wo mugambi. Hama uyu munsi kandi ndafise impene, uyu munsi igira ivyo ariko naranje abandi bokoye bakampa nanye nganokorera abandi. Nukuri ahubwo leta igumiriza hanyene natwe twatwasa utarajayo aje yanyaruke ko amajambere karamusiga. Nicegera c'urongoye iyo koperative ya Kanazi aratubwira ingene babigenjeje kugira batera imbere, akatuyagira n'imigambi bashize imbere kugira babandanye batera imbere, ndetse akanarangiza atera kamo nawe nyene abene gihugu.
koperative Sangwe baraje abari mu nzego za komine baratubwira umugambi wo kuja hamwe tugakorera hamwe tukarangura imigambi turi hamwe kuko batubwiye yuko nyamwigenda ko atarimira impeshi tumaze gushira uburyo bukeya dufise hamwe tuzotera imbere niko rero twaciye twimvira turatangura turarima tuza turatanga nyene udufaranga duke amajana 3 ku muntu turi abantu 10 tugasanga turarose ibihumbi 3 ugasanga wa muntu mutoya atari aronka amahera amajana 5 arose amajana 3 arashobora gukorerwa nawe agatera imbere mu kurima no mu kugira ngo atera imbere mu bandi yahora ari yikumira akegera aho abandi bari cha turonka iterambere gutya nyene bitungwa turabironka no kurima twahora turima tukabura umwavu ubu rero turiko turaronka umwavu kugira ngo dutabire isi yacu ingorane dufise izingurube zirakunda kukarirwa n'ingwara nizo mpene ziragwara ubu tuba dufise impene nyinshi twarapfishije imyagazi ntitumenya rero yuko ari ingwara ishobora kuba yateye mu mwaka uheze harateye ingwara ingurube zirapfa ku bwishi zavuka zarapfuye ku bwishi ariko turafise abaganga nyene komine yatweretse baza baradufasha kuvura ibitungwa baca banyaruka tukibabwira igitungwa kiza gupfa vyase duce tudandaza mugiyo nyubakwa ari ya koperative tugire koperative nyene yuzuye yavuye kuri ya ngurube yavuye kuri ya mpene iterambere giyongere kuri tugire ishira hamwe nyene giza ya koperative Sangwe twebwe twimvira yuko ibitungwa tuzobandanya tuvyorora ahubwo turenze nkuko hamwe nkuyu uye yoba afise nk'ingurube nka 3 umwavu uzoca wiyongera tudandaje igitungwa tuca amahera tuyajana kuri konti tuyajanye kuri konti rero duce turaba ingene amahera yoba yarungutse atera yiyongera uyu mugambi rero twagize wo kuguriza ingurube duhave tugure n'inka iterambere ko rizotera ryiyongera ibisabwa twaramaze kubigisha yuko nk'uzoronka impene ateza kubanza gutera ubwatsi turabagendera tukaraba yuko yabuteye dusanze atabuteye ari umunywanyi turamuhimiriza cagiye turi muri vya bikorwa vya misi yose gushikaho bwa bwatsi butegwa na burya turiko turimba imiserege dukingira isi yacu ingurube nayo ya majana 3 dukorera ku muntu nayo nyene tubandanya ariyo tugaburira ya ngurube tukagura isondere tukagaburira ingurube ikabandanya ibaho neza tukarondera abaganga iyo igwaye tukayivuza ava muri ya mahera dukorera kuko wa muntu atayaronka abari mwishira hamwe twese duheza tugahwaniriza hamwe egome cyane na burya intungwa twarose zungutse tukaba dufise n'izi ngurube ziriko zirunguka dushobora gusha dugurisha za ntungwa nyina w'imyagazi tugasigarana imyagazi tubandanya iterambere ryiyongera egome tugasubiza amahera atangorane akamunotera abanywanyi bari muri koperative nuko bogira inguvu wa undi yahora yikunda wenyene yumve yuko ateza gukundana na mugenzi we muri iri terambere ntasigara inyuma wa undi nawe atarinjira muri koperative turamuteye akamo naze kuko koperative Sangwe ifise akamaro kanini ya cane wa mugani baducira ati tumaze kuronka iterambere basanga vya bitungwa vyungutse ico tuzoca dukora tuzoca tuja hamwe turondere ahantu twubaka inyubakwa turondere utuntu tudandaza turi mu ishira hamwe rya koperative Sangwe nyamwigenda ko ntarimira impeshi ego nuko twese toja hamwe tugafatana munda naburya iki gihugu cacu c'u Burundi isi yacu y'u Burundi itera iguma ari hahandi kugira ngo duhingure isi yacu tuyihinguza umwavu kugira ngo turonke umwimbo umunyabigega wa koperative Sangwe yo ku mutumba Kanazi nawe aratubwira akamaro koperative mufitiye akongera akanatera akama bataraja mu makoperative jewe akamaro koperative ifitiye kugeza ku mwanya koperative twaragiye hamwe ubu ndaronka umwavu barampaye impene ndaronka umwavu wa Kirundi ntabiza isi
yanje koperative imfitiye tuja hamwe tugakoreranira ni ukuvuga ubu ibikorwa biduga neza aho duhuriye turi 10 tugenda turimye bukeye tugasubira ku wundi ikivi kikaguma kiduga turiko turafashanya umunyeshira hamwe iyo agwaye turamufasha tukamuha amafaranga yo kuja kwa muganga kuko turakoreranira hambavu y'amafaranga tudugana kuri konte hariho akandi kagega dufata tukita intega bizoza turaheza rero tugaca dufasha uwo mwanyi agwaye kuvuga kundwi tudugana ibihumbi 3 kundwi umugwi w'abantu 30 udugana ibihumbi 3 tugaca dushira kuri konte y'umutumba wacu 3 tukaba turi imigwi 17 ku mutumba wose byaroroha kuyikurikirana n'abantu 10 kuko baje hamwe bagakorera amafaranga 300 ku muntu bagaca bashira mu kigega bagaca bahindukira ku kwezi tukaduga bakaduha ibiro 10 mu ndwi zibiri iyo mbuguru yakirya gushikaho rero ubu zarakuze ziraduga ziraja hejuru ziragwira ubu unukuvuga yuko tugeze ku rugero guko hariya mu mugwi wanyu mwebwe mwitunganya mugaheza mukagaburira iyo turaziganya tukagurana nari naho hari ico kigega c'intega bizoza cyo gufashanya turagurana na nyene dufaranga tuziganya 600 kundwi umutahe n'500 iryo jana rigaca riba intega bizoza ayo 500 rero turaheza umunywanyi yagwiriye ari ushaka kugurana agacaza akagurana gasha twungukira akanyungu katavuna dufate nko ku bihumbi 10 ku kwezi aca duha 500 nivyukuri je ku kamaro bimaze kumarira nk'umuntu we w'umukenyezi yoba ataraja muri koperative sango je vyukuri ndamuhamagaye neza kuko nubu hariho bashasha tuguma twakira tuzokokorera no kwibi bitungwa anyaruke kuko iciza ku mukenyeziho iyo duhuriye ku kivi turayaga ikivi kikaduga ugasanga turarosa umwanya wo gukora ibikorwa tukabiheza tukaruhuka gihugu ciza uraberewe bubawe mutima wa Afrika utekana bose reka nkujyage nsemerere gose n'amakunga byumve uri gihugu ciza uteye igomwe urahimba yubereye ijisho wamanya abagabo ubutwari n'ingingo y'ijunja n'ijambo Burundi bamye bakugwa nako nibatora gatiro baharanira iterambere ryawe ntare rushatsi camara n'amayaruwawe Burundi ntare rugamba yaragwanye birakomera arondera kwagura imbibe zawe akaba ari no ngaha turangirije ikiganiro cacu tera imbere naho ubutaha.